tudateye intambuko ngo twezwe tuba turiko twigirira nabi twebwe nyene. Burya Imana iteza ibiganza irindira abashaka kwezwa, irindira abashaka gutunganywa mu ngeso zabo, kugira iboze imyanda yose, kugira ngo ibakuremwo igitima gikomantaye, ibashiremwo umutima woroshe, kugira ngo ibashiremwo mwemu wayo. Irabarindiriye, irakurindiriye wowe uri hano wari umaze iminsi uri mu vyaha, irakurindiriye kugira ngo utere intambuko uvuge ngo ndabihevye, irakurindiriye kugira utere intambuko uvuge ngo nukuri ndagomba kwezwa, imyanda naho rimazemwo iminsi ndagomba kwinkugwaho. Imana iriteguye kukweza, Imana iriteguye kugutunganya, Imana iriteguye kukugirira neza. Haleluya. Nimba hari ikintu gikwiye gutuma turondera iminsi yo kuba imbere y'Imana, nimba hari n'ikintu cyari gikwiye gutuma tunisonzesha, kwari kurondera kwezwa. Abana kwisonzesha turondera amafeza n'amazahabu. Nitwezwa amafeza n'amazahabu bizoturondera. Nitwezwa Imana izohagurutsa amahanga, izohagurutsa uwigomba ikuzanire abari we ubirya n'ababirundarunda nice bose, bazane urye, bazane wambare, bazane imidugu ugenderemwo, bazane ivyo ukeneye byose. Haleluya. Ikintu cyankenerwa mu buzima bwacu bw'imwemu gikomeye gihambaye gikwiye kudutuma turira, gikwiye kudutuma tuzi imbere y'Imana tunisonzesha kugira ngo duhebe icyaha kanaka. Ugeze abantu benshi bafata umwanya wo kwisonzesha kugira Imana ibabohore icyaha cyabizingiriye ko si benshi. Abantu barabiryamamwo bakabimenyera, cyangwa akaja imbere y'Imana, Mana umbabarire urumva nyene ibyama vyangoye. Kandi rero iyo twakoze ibyaha imitima yacu iratwagiriza. Icyambere kiba urumva kubuza amahoro, urumva kutanezerewe, uratangura ugasenga bikanka, wasoma ijambo ry'Imana bikanka, ntihagire icyo utahura, ukumva nyene urabuza amahoro. Nta muntu n'umwe w'umuntu afise ubwenge, w'umuntu yakuze amaze kugira ubwenge ashobora gukora icyaha ngo ayoberwe ko yakoze icyaha. Uravyumva uruko kubura amahoro nyene. Icyari gikwiriye wumvise utanguye kubura amahoro ni ugusaba Imana imbabazi. Hariho igihe vyanka ugatera intambuko ukisonzesha no kwisonzesha, Mana sinzokuva imbere utambohoye, iki cyaha kinyizingirirako kiriko kirambuza umugisha, kiriko kirambuza gutera intambuko. Haleluya. Ibyaha biragahera, kandi uko wa munsi wegereza ingorane ibyaha biba byinshi, hanyuma abantu bakabimenyera, hanyuma abantu ugasanga babivuyemwo no kubivamwo. Umuntu agatonda mu rusengero mugabo ari bimwe byo kuwa Mungu, mugabo hagati mu ndwi ntasenga, hagati mu ndwi ntasoma ijambo ry'Imana. Kuwa Mungu, kubera kuwa Mungu nta handi uri buje, kuwa Mungu nyene uraza kubera n'umunsi atari uw'akazi, kubera atakazi ufise ukaza gusenga, cyangwa kubera mu muryango bose baje gusenga nawe ukaza, ugasanga umuntu abayeho ubwo buzima mugabo agakiza gashitse atakari muri we. Nta kintu kibishe nko kuba muri Yesu utamuhagazemwo neza, nta kintu kibishe nko kuba mu gakiza vy'idini usanga ubuzima bw'umwemu butaryoshe.